Shalom shalom nshuti bakundwa, nizere ko muguwe neza. Nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni jewe Melance ngarutse kugira ngo dusubire duterane intege muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Amajambo nje kugira ngo dusangire uyu munsi nayahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo byuka urye, urugendo ntirukunanire kuko urugendo ruracari rurerure. Rero mu yandi majambo bivuze ngo nimba dukenera ivyo gufungura bene data kugira ngo dushobore kubaho mw'ubu buzima tugire amagara meza, ni naco gituma biradusaba no kugira mu buryo bw'impwemu tubeho neza dufise amagara meza. Navyo biradusaba gufungura imfungurwa zo mu buryo bw'umubiri n'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, nazo ziratandukanye bene data. Imfungurwa zo mu buryo bw'umubiri murazizi, ariko izo mu buryo bw'umwuka ni ijambo ry'Imana bene data. Iyo dufise ijambo ry'Imana mu mitima yacu, Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo kugira ngo noye kugucumurako. Rero uyu munsi amajambo nje kugira ngo dusangire ni ijambo dusanga mu gitabo c'Abami ba mbere igice caho ca 19 umurongo wa 4. Haravuga ngo mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu yisabira gupfa, ati ewe Uhoraho, ibyanje nibigarukire hano, ntabara unkureho kuko ntaruta ba sogokuruza. Yesu ashimwe cane. Uyu rero yari Eliya twese turazi ko yari umukozi w'Imana, kandi Imana vy'ukuri yamukoresheje ibikorwa vyinshi kandi bikomeye. Ariko vy'ukuri uyu Ahabu ngo amaze kudondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose, ngo n'ingene yicishije inkota ngo bakamenyi bose n'abavugishwa ba Bayali. Hanyuma ngo aca mutuma kw'intumwa aramubwira, tumviriza, genda mubwire Eliya uti ejo nk'aya mango wewe ubwawe natakugira nk'uko wagize abantu biwe, uti imana ziwe zirakabimuhanira kandi birushirije. Rero vy'ukuri Eliya agira ubwoba, yibagira ivyo Imana yamukoreye canke ivy'Imana yamukoresheje muri kahise. Vy'ukuri bituma agira ubwoba, arahunga. Hanyuma ngo agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, ngo araheza yicara munsi y'igiti c'umurotemu. Iki giti c'umurotemu bavuga, vy'ukuri bavuga yuko amazi y'iki giti c'umurotemu iyo akuguyeko canke akagukorokerako wacupfa. Rero Eliya yaraseye nk'uwiyahura, agiye munsi y'igiti c'umurotemu akavuga ati jewe ntabara unkureho, ndumva ndambiwe kubaho kuko ntaruta ba sogokuruza. Vy'ukuri hari igihe umuntu aca mu bihe bigoye, hari igihe umuntu aca mu bihe vy'ukuri akumva arananiwe, akumva umenga yobivamwo, akumva umenga vy'ukuri yosubira inyuma. Ariko narinje kukubwira ngo nta kindi kidushoboza muri runo rugendo. Vyuka usubire urye, urugendo ntirukunanire, urugendo ni rurerure, urugendo rurananiza mu gihe udasenga, mu gihe udasoma ijambo ry'Imana. Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Iyo dufise ijambo, iyo dufise amajambo y'Uwiteka muri twebwe, aradufasha guhagarara, aradufasha gushikama. Eliya vy'ukuri yageze igihe aribagira ivy'Imana yakoze. Kumbure hari igihe Imana ishobora kudukorera ivyidukorera kandi bikomeye kugira ngo tuze dushobore kuvyifashisha tugeze mu bihe bigoye. Dawidi mu guhagarara neza imbere ya Goliyate yibutse neza ko hari intambara yagwanye abantu batamubona, ariko aravuga ati jewe ko nishi idubu nkafata idubu nkayica, jewe ndazi ko uko Imana yandokoye mu maboko y'idubu niko izondokora no mu maboko y'Umufilisitiya atarakebwe. Rero Dawidi bituma ahagarara vy'ukuri ku buhamya. Uyu munsi nje kukubwira ngo nimba vy'ukuri wumva uri kuracika intege, nimba vy'ukuri wumva uri kurananirwa, hagarara ku vy'Imana yagukoreye, hagarara ku vy'Imana yakoze kera. Hariho ivy'Imana yakoze kera mu
buzima bwawe, woye kurambirwa, woye gucika intege. Subiza amaso inyuma urebe ivy'Imana yagukoreye, woye kurambirwa, woye kurambika intwaro hasi yo gusenga, woye kurambika intwaro hasi yo gusoma ijambo ry'Imana, woye kurambika intwaro hasi yo kuba imbere y'Imana. Nagire ndababwire ngo intambara tugwana twebwe ntabwo ari iy'inyama n'amaraso, abo tunigana sabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abakomeye n'abafise ububasha n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Rero ntitugwanisha vy'ukuri, ntitugwana mu bigaragara, twebwe tugwanisha vy'ukuri. Ijambo ni inkota, ijambo ni inkota bene data. Oh haleluya, ndashima Imana ko mu bihe bikomeye, mu bihe umuntu aba yihevye, mu bihe aba yadendebukiwe, mu bihe aba yananiwe, Imana iragaruka ikamusanga, umukozi w'Imana vy'ukuri. Oh hari ijambo rimbwira ngo ariko ngo umugororotsi ngo naho yorwa ntazoshika hasi rwose. Eliya yari yihevye aradendebukirwa, ngo maze umumarayika ngo aramubonekera, hanyuma ngo aramubwira ngo vyukuje. Hanyuma Eliya ngo aravyuka, ngo abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi, hanyuma ngo aravyabira ararya, hanyuma ngo arasubira ariryamira. Oh haleluya, Eliya arasubira ariryamira. Umumarayika agaruka ubugira kabiri, aramubwira ngo Eliya we, subira uvyuke nyabuna, usubira ufungure, kubera ko urugendo ruracari rurerure, urugendo ruracari rurerure, urugendo ruracakomeje. Maze ngo aca arasubira aravyuka arafungura, aca arasubira aravyuka ararya, ngo maze izo ndya ngo aca azigendera imisi 40 n'amajoro 40, ngo ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Bisigura ngo iyo twafunguye, iyo twariye ijambo ry'Imana, iyo twabanye n'Imana, iyo twariye ijambo ry'Imana vy'ukuri, dushika ku musozi w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge vyacu. Ijambo ry'Imana niryo riturongora, ijambo ry'Imana niryo ritumurikira. Iyo dufise ijambo ry'Imana muri twebwe, dushika ku musozi w'Imana. Iyo dufise ijambo ry'Imana muri twebwe, tumenye ivy'Imana igomba, tumenye ivy'Imana idushakako, kuko mw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riratumurika. Ijambo ry'Imana ni itara riramurikira ibirenge vyacu kugira ngo ntibitsitare. Iyo turi mw'ijambo ry'Imana, tumenye ivy'Imana ikunda, tumenye ivy'Imana yanka. Uyu munsi nje kukubwira ngo woye kurambika intwaro hasi yo gusenga, woye kurambika intwaro hasi yo gusoma ijambo ry'Imana. Igihe tugiye kwinjiramwo kizotambukwamwo n'abantu babitse ijambo mu mutima, abantu babitse ijambo ry'Imana, kandi rirongera rikambwira ngo ngo uwumva amajambo yanje wese ngo akayakora, ngo uwo muntu asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, ngo imvura irarwa, ngo inkukura, ngo imiyaga igahuhuta, ngo ariko iyo nzu kuko iba imase ku rutare ntaco ishobora kuba, ngo ariko uyumva ntayakore ameze nk'imburabwenge yubatse inzu ku musenyi. Iyo imvura iguye, imiyaga igahuhuta, ngo irasenyuka, isenyuka ryayo rikaba irikomeye. Rero bene data, iyo ufise ijambo muri wewe ariko vy'ukuri ukaba udakora ico rikubwira, umeze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi. Ariko kumenya ijambo ntibikwiye, ariko hariho no gukora ico rikubwira. Bene data, dukore ivy'ijambo ry'Imana ritubwira, tubike amajambo y'Imana muri twebwe agwiriye bene data, kuko kuyamenya mu mitwe gusa ivyo ntaco bimaze, ariko ikigira ikimazi nuko dushira mu bikorwa ivyo twize canke ivyo twigishijwe. Umwami Yesu abahezagire. Rero narinje kukubwira ngo subira uvyuke, usubira urye, urugendo ntirukunanire. Iyo twariye dushika ku musozi w'Imana, iyo twafunguye dushika ku musozi w'Imana, tugakora ivyo Imana itugomba ko. Mwarahezagiwe, uri umugisha w'amahanga. Shalom.